Ikigo kijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi no gushumbusha abahuye n'amasanganya ONPR cugururiye imiryango abanywanyi n'abandi bose bipfuza kumenya uko gikora kuva kuri uyu wa 15 gushika ku wa 19 ntwarante umwaka wa 2021. Muri ico gikorwa cari catewe iteka n'umushikiranganje wo gushigikirana imibano agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira hamenyeshejwe ingorane zihanze ico kigo zifatiye ahanini ku busuma bwibonekeza mu banywanyi. Defizi nini bibanze ntidugeraho dukorera ni hato cane usanga abakozi bicaranye ko hariya mu mabiro hanyuma n'ikintu gikomeye cane tuzogufashanya mukadufasha la lutte contre la fraude nukuri ntacu tutagize amasensibilisation de sensibilisation muri buka twagize n'amanama mugatuma turakoranya abantu bose ariko n'ubu turabona yuko kibari kibazo gikomeye sinzi ngira ngo espérons ko uko tuzaturagira sensibilisation cyane two applica ziyagingo za code abantu rero tukabahana twibaze yuko nabo nyine botabagahina bakubahiriza amategeko kuko niho bihagaze. Guhari kandi imyidogo y'abakozi kuvyerekeye umushahara uri hasi. Muri kama imishahara mito kubera ukende bafise gakubera ari muri rusange atari abakozi biwacu gusa barumva ko iki kibazo cyaje dezanara kituraba twebwe twenyene baravyumva mugabo bakagoma bavuga ati no hariho ngo amahera bakatwifuza bari kuriwe bayatwaye yose ayo niyo bagomba barekara ariko ubundi bivanye n'ubuzima bw'abakozi neza tugize n'amarayafitasiyo umuyobozi mukuru mashasha hashikiye ubu abakozi bari mu poste mashasha benshi barahindura ubuzi eko. Kuri ico umushikiranganje yabibukije ko ico kibazo kitaraba bo bonyene kandi ko leta ishira imbere ibikorwa akabatsumirira gukora neza ibindi bikazova mu bikorwa vyabo. Kubibutsa ko bari muri leta rero mushira imbere umushahara ushira umenya yuko wewe uja mu kibanza cy'ubuvyeyi karaba yuko abo tunganirije bwa mbere bagize borohewe kandi wabatunganirije neza no kuvuga ko ata muntu yidoga hanyuma rero ubonye bihagaze neza ngira niho uca wiraba nawe n'ahandi ho murabona ibyo by'amanane byahagaze ku bakozi bose kandi nyuma byo kwangura abakozi bare ngo bari no bwiga cya leta nawe ni pere ni leta ariko nyine bikimeze uko hanyuma tukarindira igihe bizosubira kugenda neza kuri bose ntitukajira kuvuga ngo ni ONPR gusa kandi Amerika mashasha ntaraha gusa mugabo ntibidoge cyane ahubwo niba bandanye bakora ivyo byose mwebwe nk'abantu muri imbere yabo nimwe ituza gutuma nyene mubabwira ati yamara kenyenya tugumane kagaranga mutima ka leta mvyeyi leta nkotsi bwira ibisigaye ibaza aho tugeze turabona ko ari ibintu byinshi bishobora guhindura kandi imbere tukizera yuko hazoba heza kurusha. Ku kibazo cyo kumenya aho ishigwa mu ngiro y'ijambo mukuru w'igihugu yavuze asaba ko abakukuruke boronswa agashahara kababa ako bakukurutse bageze ko urongoye ikigo ONPR arishura. Mukuru w'igihugu yavuze ikintu burya bari n'itegeko bari n'ingingo kumenya rero timu bigejeje hehe muri ONPR ahanye no uvuga ntakekeranya yuko muri ONPR turiko turaduga kuri ijya ngingo kugira ngo turabe ingene twotunganiriza abasure bo bari muri iki kigo ingene turiko turabikora twarakoranye n'inzego zindi turakorana n'inzego zindi hariho urwego ruraba regulation ya regulation y'ama institution de sécurité sociale abo twarakoranye hariho izindi nzego nka primature twakoranye kugira ngo tubaha ibiharuro tubaha n'ivyiyumviro by'iwacu ingene twobigenda na présidence twarabibahaye nukuvuga yuko igikorwa kiri mu nzira. Jean-Marie Niyokindi umuyobozi mukuru w'ikigo ONPR yamenyesheje kandi uturusho turi mu ibwirizwa rishasha ryasohotse mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2020.
harimwo bishasha hamvuga gusa kuvyerekeye ONPR bishasha twovuga biriho bitari bike hariho abantu bashasha bashobora kujamwo ni nk'abajya bagira ubuzi bakora ku giti cabo les professions libérales abo barashobora kujamwo profession libérale ni benshi ni bamwe n'abavoka abarchitecte n'abandi abo onye rero uyu munsi babishatse barashobora kuza bakakotiza kuri bo nyene no kubo bakoresha muri ONPR. Akandi karusho novuga mbere kanakomeye gaca kanahura kaja no guhura na yangingo y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro umukuru w'igihugu ni ngingo ivuga yuko twe twahora duharura kajya gahembo duha ba retraité duhereye kuri ya salaire de base. Ubu unye muri iri tegeko rishasha tuzofatira kuri salaire brut. Niho mbere ngaha novuga yuko ari harmonisation nantuze na INSS ko INSS isanzwe ari vyikora. Ikindi umuntu yovuga nuko nari bwacibagire nuko muri iyo code harimwo yuko tutunganya ivyerekeye guhambisha abantu les frais funéraires. Nico nakarusho kandi kaza ari gashasha muri iyi code hari nako nyene karaba ONPR tuzobwirizwa gukorerako. Mwomenya ko ikigo ONPR catanguye ibikorwa kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka wa 2010.